Ndasubiye kuramutsa mwese muri ko maradukurikirana uganda bani kaze muri ano makuru twabategura kuri umunsi wa gatanu turi genekerezo rya gatatu kwezi kwindwi umwaka wa 2020 amakuru twabateguriye tuhere kuri zimwe mu nkuru yagize. Umushikiranganje mushasha w'ubutungane Janine Nibigira yari yemeje kuri uyu wa kane kwagiye kugabanya ibitigiri by'abafungwa mu mabohero no guhagurukira imanza ziteba gucibwa. Akaba yabivugiye mu bikorwa byo kubisikanya hagati yawe no mushikiranganje yahahora. Ikibanza c'ubushikiranganje ntigikingira umuntu gukurikiranwa na sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI bona abategetsi b'u Burundi bakoze ibyaha by'agahomerabunwa bazobibazwa, bivugwa n'umushinga manza Ahmed Niyongere aburanira imiryango y'abakorewe amabi mu Burundi. Igenwa naryo rya bamwe mu ntwazangabo haba mu gipolisi n'igisirikare ku ipete rya general naco bihindura ku kerebutsi bw'igisirikare n'igipolisi nyabona uryo genwa riva kumvoza politika taco bipana n'ivyo hinduka muri izo nzego z'umutekano. Murakurikira makuru Gatien Rukindikiza kurikiranira hafi bibera mu gihugu c'u Burundi. Hanze y'u Burundi naho turakubitira mu gihugu kibanye c'u Rwanda aho ipimwa gikiza ca coronavirus biriko bibera mu mabarabara atandukanye agize ico gihugu. Reka suwe ndabipfuriza ikaze mukanya idonito. Aramakuru tuyahere mu bijanye n'ubutungane. Mushikiranganje mushasha w'ubutungane yaremeye kuri uyu wa kane kwagiye guhagurukira imanza ziteba gucibwa mu birori byo kubisikanya hagati y'umushikiranganje yahora Aimé Laurentine Kanyana n'umusubiriye Janine Nibigira yiyemeje kugabanya kandi ibitigiri by'abafungwa mu mabohero atandukanye mu gihugu. Tumukurikire. Kubijanye n'amabohero turabona yuko hari igitigiri kidasanzwe kiri mu mabohero, biragoye ariko akagumye bagumako. Tuzogerageza uko dushoboye. Hari gihe amabohero usanga abafunzwe bataracirirwa imanza igitigiri ari kinini cyane kurusha abafunzwe baramaze gucirirwa imanza. Tuzogerageza rero uko dushoboye kose turabe ko ivyo bintu byo kutwa burundu hamwe igitigiri cy'abamaze gucirirwa imanza kigabanu c'abamaze gucirirwa imanza ciyongera cyane, kikiyongera ku buryo bw'uko abanyororo iyo haje nka bijya by'ibigongwe umukuru w'igihugu atanga cyangwa dusanzwe dukora muri kino gisata cyacu c'ubutungane bijanye n'amaliberation conditionnelle, umunyororo asanzwe afunzwe abironka kuko urubanza rwe rwaheze, kuko urubanza rutarahera. Ivyo bintu ntibishoboka. Ico kintu kizofasha kuko n'uburyo bwa leta iyo abanyororo bagabanutse mu mabohero buca bugabanuka kuko burya amabohero akoresha uburyo bwa leta bunini cyane. Tukiri mujanye n'ubutungane nyene ikibanza c'ubushikiranganje ntigikingira umuntu gukurikiranwa na sentare mpuzamakungu CPI n'abategetsi bakoze ibyaha by'agahomerabunwa bazobibazwa. Ivyo bivugwa n'umushinga manza Ahmed Niyongere aburanira abakorewe amabi mu Burundi, agafatira kwa rorero ka General Nderakubuca Gervais bataziranda kugarika aheruka kugenwa mu kibanza c'umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati umutekano n'iterambere rya makomune. Yo nawe akaba yagirizwa ivyaha bikomeye mu gihugu. Maître Ahmed Niyongere akaba yabivugiye mu kiganiro Club de la Presse cyaremeshejwe na mugenzi wacu Patrick Mitabaro. Afise ivyaha bimwagira ariko ubu unye kubera ta mitahi iratangwa, nta mitahi iratangwa. Urumva ubu asa n'umuntu yidegemvya, asa n'umuntu sentare mpuzamakungu mpanavyaha ari mu bose sentare mpuzamakungu mpanavyaha ishobora kuba iri kiragira ko amatohoza, ariko ko atamutaye baratanga. Urumva tubaza yuko atoca umuntu amuvuga yuko ari umuntu yoba yarakoze ivyo vyaha, kuko twe turabivuga mugabo hari amatohoza aba mugabo. Nibaza yuko ico nibaza yuko mu gihe sentare mpuzamakungu mpanavyaha itanze umutahe wo kumukurikirana cyangwa gukurikirana uwo wese avugwa muri ivyo vyaha, ndiyumvira yuko leta y'u Burundi itoreka gukorana na sentare mpuzamakungu mpanavyaha kugira ishire mu ngiro ingingo ya sentare.
ariko bidashatse kubikora naho nyene barafise ubundi buhinga bwinshi bwo kumukurikirana no kugira bamufate. Amakuru arabandanya. Burundi ngo bugiye kwiyugarana kurusha inyuma y'igenwa rya Albert Shingiro nk'umushikiranganje w'imigenderanire. Ako kamo gategwa na Alexandre Niyunge ko arongoye iradio Inzamba gateka kawe, avuga ko Albert Shingiro yigeze gukoresha imvugo igayitse kandi incuro nyinshi atuka ibindi bihugu. Alexandre Niyunge ko yibutsa ko igihe Shingiro yaserukira Burundi mu nama mpuzamakungu ONU yakanye ko atahonyabwoko ryakorewe abatutsi mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Alexandre Niyunge ko nawe nyene akaba yari umutumire mu kiganiro Club de la Presse. Nivyo muri ico kinyamakuru Jeune Afrique nivyo nyakubahwa Paul Kagame yarabishikirije, ariko kandi no mu ikete ryo gukeza Evariste naho nyene iryo jambo ryaragarutse yuko u Rwanda rwifuza ko ibihugu bibanye bivukanye imigenderanire yoheza ikanagurwa. Murumva neza rero mu gihe rero hatanzwe wa wundi ahakana ko tahonyabwoko ry'abatutsi ryabaye mu Rwanda, muzi neza ico caha uburemere gifise haba mu gihugu c'u Rwanda haba no kwisi nzima. Urumva neza yuko abari nyishu ni nyishu ya kwa kuboko umuntu atanze, hama nawe ukagira uti ntako dukeneye jana hariya. Kira noneho twaranabibonye muri musi bahamba nkuru nziza niwo musi banatera n'u Rwanda. Ivyo byaranabonetse harimo n'impuzu n'ibikoresho vy'igisirikare cyo mu Burundi. Urumva neza yuko kuyinagura ntavyo mbona. Hanyuma kandi inagurwa na Shingiro bibaza ko tukirindiriye. Impunzi nazo zahungiye mu ikambi y'impunzi y'Imahama ni mu gihugu cy'u Rwanda zaraciwe umutima n'imvugo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yakoresheje mu kubahimiriza ngo batahuke. Kubgabo ngo kubabwira kw'igito gitabwa iwabo vyerekana ko naho botaha batoba barabwa gizana ko n'abategetsi bo Burundi. Kurikira bamwe baganiriye na televiziyo Renaissance. Aya majambo nyene urumva ko avuna umutima, sayo guhumuriza, sayo kwakira umwana iyo batashi wabo. Kuvuga ariko impunzi tumvise ko atamuntu agifunga ububusa, atamuntu akiburirwa irengero, tukumva ko zambonera kure zasubiye kuba abasivile abanyagihugu nk'abandi, batagitoteza abandi, batagitemberana ibigwanisho. Muri ico gihe leta ikoze ibikuba vyiza vyerekana umutekano mu gihugu, ituze rikagaruka, abantu bagasubira bakanywana, bakishira bakizana. Muri ico gihe ibikuba vyiza vyo nyene bizovuga, si wazorinda gutera kamo ngo ni mutahi wanyu. Bigiye bikorwa vyiza bariko barakora vyo bizovuga, hanyuma umuntu yumve atahi wabo. Irya disikuru yavuze uko ni disikuru idahumuriza, ko kuvuga ko igito gitabwa iwabo no kugira ngo umuntu ahunguka vyiyumvire wanza kwigisha akigisha abantu bakabona ko bahungutse bagiye ahantu hahindutse. Mugabo kubganje ntawe uhunguka kubera irya disikuru yashikirije. Twebwe iyo mvugo yaradutangaje. Iyo mvugo mu kudutangaza nuko iyo umuntu ari Sebarundi ategerezwa gutunganiriza bose. Yari amaze umwanya muto cyane arahiye. Iyo mvugo rero mu vyatumye impunzi zihunga ahanini zagiye ziraba n'imvugo mbimbi, niyo ibikorwa bikurikira izo mvugo bitoba biboneka. Burya aye imvugo mbi iratuma umuntu n'ivyahuha bihuhuka. Twebwe rero benshi bumvise irya mvugo n'ukuri wabaye umwunamo, barihebuye cyane kuko wewe bari bamwiteze ko ijambo ry'ihumure risumba iryo ku ntwaro iheze. Duca turavunika umutima. Nukuri irya mvugo yaratangaje benshi, si twebwe twenyene, ntawe itotangaza ku muntu mushasha agiye aho nyene. Tuca tuvuga tuti none kigiye guhinduka ni ikihe na za mvugo zikiri kwa kundi. Turabandanya n'amakuru genwa rya bamwe mu ntwaza ngabo haba mu gipolisi n'igisirikare ku ipete rya General naco bihindura ku bukerebutsi bw'igisirikare n'igipolisi. Uko niko Gatien Rukindikiza akurikiranira hafi bibera mu Burundi abivuga.
kubwiwe iryo genwa ngo riva kumvo za politike ataco bipfana nihinduka muri izo nzego z'umutekano akaba abivuze nyuma yaho mukuru w'igihugu mushasha Evariste Ndayishimiye atangiye amapete ku ntwazangabo zimwe mu birori byo guhimbaza imyaka 58 iheze Uburundi bwikukiye tumutega amatwi. Amapete y'igisirikare y'ubugenero cyane yatanzwe nta ngaruka bifise ku gisirikare cy'u Burundi kuko igisirikare kigizwe n'abasirikare bagwana amabatayo ama division canke amakompanyi mugabo ubu sivyo hongerejwe amapete y'abashinzwe kubitwara uko amapete yongerejwe atagisirikare congerejwe urumva yuko hariho ibintu bitaba bimeze neza mu bintu bita commandement kuko hariho bamwe baguma n'abagenero batakora akazi k'ubugenerali urumva hariho ikibazo kihaba mu gico kibazo rero kikaba ari inkurikirana y'ibintu byagenze biraba kuva kera kuva aba FDD binjira mu gisirikare hinjiye harimo abagenero basanga harimo abandi bagenero binjira bakiri bato abandi benshi binjira aba colonel bica bigenda rero birasunika abantu baduga ubu benshi uravye baronsa amapeti y'ubugenerali benshi usanga ari abantu bari begereje mugabo ico umuntu yomenya nuko igrade y'ubugenerali mu bisanzwe amagrade y'igisirikare nyagisirikare agabukira ku grade bwa colonel kuja ku igrade y'ubugenerali ni nk'uko vyo bari nk'ivya politique n'ibintu baba bize neza dossier atari ku bintu bijanye n'igisirikare cyane muga n'ibintu bijanye n'ingene wewe bakwiyumvira bagutoye mu bandi bantu bari abantu benshi gose batowemwo abakoloneli babashika nk'amajana hagatorwa nk'umwaka wa general murabumva yuko nta kibazo baca cyakoreshejwe harashobora kuba nkunzi cyane birabamwo abantu rero bagacabaza baraduga kuri ayo mapete muga ntaco bifise vyongera ku gisirikare cy'u Burundi kashobora kuba ingaruka hariho mu general ahembwa amahera menshi kurusha abandi mugari cyo muca mumenya rero nuko umukoloneli ageze imyaka 55 aca kukuruka akaronka pension mugabo ucironka igrade y'ubugenerali urumva ubufise kuzoja gushika ku myaka 60 ukiri mu gisirikare utarakukuruka unguka imyaka 5 harimo uko kugira ngo uronka amahera hakabamwe nuko kugira ngo ubandanye uguma muri ico gisirikare mbere ubandanye ugira n'ibindi bintu baguha bisumbije abandi bantu batafise iyo grade ubuzi yuko kandi utayifise hari ahantu ibiti bimwe utazuzura ronka mu gihugu. Ano makuru tubananize mu bijanye n'ubutunzi leta y'u Burundi kuye kurondera ico yokora kugira ubutunzi bw'igihugu bwisonunure yisuza imigambi yihuta yashizeho yo kuva muri 2018 gushika muri 2022 aho kamo gategwa na Faustin Ndikumana umuhinga mu by'ubutunzi agasaba kandi ko bagiye ku butegetsi bose botegerezwa kwerekana amatungo yabo bashikiriye amabanga kugira bibe akarorero keza kubanyagihugu muri rusangi tumutega amatwi tata gufata ingingo bene izo zo gufata umengo amafaranga nuko yafata nucakira ugira gute uyavunja ugira umengo ni contrainte birakunda guca bigabanya rero izo free amafaranga ari karazwa asanga ntasubiye kuza kurugera aho razirako cyangwa ugasanga iyo vyafuite byo kuyacisha ubundi buryo ugasanga biriko biragwira byose rero ni ngingo usanga atazo ziriko zirashaka kungura cyane hanyuma ikindi je nuko nk'ubu muri ibihe vyacu n'ikibazo c'amadovize kihari jewe ndayibona mumengo harimo no guhohotera abantu kuko igihe amabanya commercial nk'umuntu bamunyikiye nk'ibihumbi 2 by'amadolari kuri Western Union amafaranga ashitse banki gaci yafata ubwo nyene gaci yavunja ikamuhereza amarundi ikiwaje nuko ubona we yokenera ayo madovize aje kuyarondera ntiyo yaronka urumva amadovize urayatanze banki yafashe mu kuyagera yahaye abandi gize gutewe n'ushobora kuyakira urumva harimo akantu muri iki gihe unashaka kwari ashaka kuza kwitumira ku ikintu nta kironse mugabo banki uciyafata urumva harimo ikibazo mu bisanzwe umuntu ategeza kugira droit ku bintu vyiwe araronse mu bisanzwe nuko izi nyingo nyene zerekana ko igihugu kiri mu ngwane z'amafaranga y'agaciro mugabo twumva umengo n'ubwo hejuru ntibavyemanga ko ico kibazo kihari ahubwo ahandi kugira aba diaspora kugira yindiza amahera babareka bakindiza ahubwo amahera cyane bakagura amakonti andovize mbere menshi mu bihugu bavukamwe hanyuma ushaka ko baronka amarundi ugatuma rimwe uzura baha inyungu nkayo baplashije
ufashije ukabaha inyungu ku marundi sinumva ari ngene haguma hafatwa ingingo mengo ni contraire zizote byotegerezwa kugira ico bifashije ayo mafaranga arashobora gusanga rero nari karagabanuka kandi yinjiye ha mu gihugu n'ubundi akoreshwa n'abarundi amadoviza ningaha nyene aheza agafasha igihugu c'u Burundi. Murukurikirane rw'intahe kubwicanyi butandukanye bwabaye mu Burundi kuri uno munsi televiziyo Renaissance irabereka agace gato kuwahoze ari umukuru w'igihugu Sylvestre Ntibantunganya aha twiganira kubwicanyi bwagiriwe umupfasoni wiwe hakaba hari mu mwaka w'1993 mu bundi bwicanyi bwinshi bwanahitanye umukuru w'igihugu yari yatowe Melchior Ndadaye kurikira. Inaye yose rero yahaye televiziyo Renaissance mukazoyikurikira kuri runo rubuga guhera ku munsi wa gatandatu. Tubandanye nano makuru nkuko nene babwiye mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda ugupimikiza ca corona mu biriko bibera mu mabarabara atandukanye y'ico gihugu muri ico gikorwa gifashwamo n'igipolisi bahagarika abantu mu kivunga mu migwi itandukanye bagahezwa bagapimwa mu gihe c'umwanya muto muri ico gihugu nyene naho ibitsigiri byabanduye COVID-19 bibandanya biduga nivyabujije kwico gihugu gisubira kugurura ibibanza vy'iratiro n'ikibuga c'indege ku ngenzi ziza mu gihugu c'u Rwanda tubibaze Rodrigue Ndikumwami. Iki gikorwa cyatanguye kuri wa kane mu mabarabara amwe yo muri Kigali hamwe n'ayandi amwe ava mu ntara yinjira mu gisagara ca Kigali nkuko bimenyeshwa n'abakuru mu gisata kijejwe amagara y'abantu. Iki gikorwa kikaba kizofasha kwegeranya amakuru kubijanye n'ibitigiri by'abantu bagwaye ingwara ya COVID-19 mu gisagara ca Kigali. Iki gikorwa kikaba gikorwa mu masaha yo mu gitondo aho abakozi baba bariko baja ku mirimo y'akazi n'amasaha yo ku mugoroba aho abakozi baba bariko barataha. Bamwe mu bahagarikwa bakaba bidoga kuko babona ko iki gikorwa kibatesha umwanya. Abandi nabo bakaba baryoherwa kubona basuzumwa ikiza ca COVID-19 mu mwanya muto kandi bikabera mu mabarabara bigatuma babandanya imirimo yabo. Kuva mu kwezi kwa gatatu igihugu c'u Rwanda kikaba kimaze gupima ibipimo bingana 140. Ibipimo igihumbi nivyo vyerekana ko
abantu banduye ingwara ya COVID-19. Mu ndwi iheze abategetsi b'igihugu cy'u Rwanda basubije abantu mu mazu mu makari amwe agize uturere tw'igisagara ca Kigali aho haherutse kugaragaramwo abantu banduye COVID-19. Gushika kuri uyu wa kane igihugu cy'u Rwanda kikaba gifise abantu 567 bagwaye COVID-19. 493 bakaba aribo bamaze gukira, batatu nabo bakaba aribo bamaze guhitanwa na COVID-19. Naho ibitigiri by'abagwaye COVID-19 ari vyinshi, igihugu cy'u Rwanda kikaba caruguruye ibibanza vy'iratiro, amasite touristique hamwe n'ibibuga vy'indege ku banyamahanga kuva ku igenekerezo rya 17 ruheshi. Naho ibi bikorwa vyuguruwe bikaba vyaherekejwe n'izindi ngingo zikomeye mu kwirinda COVID-19 mu numbero yo gusubira kunagura ubutunzi bw'igihugu bwari bwasubiye inyuma muri amezi 3 aheze kubera COVID-19. Rodrigue Ndikumwami tumukengurukira imbere gusozera ano makuru nongere ndabibutse ko amenyesha makuru bane b'ikinyamakuru Iwacu bakwije kuri umunsi wa gatanu iminsi 256 bafunzwe bakaba baciriwe umunyororo wo gufungwa imyaka 2 n'igice hamwe n'iyadabu ringana n'umuriyoni umwe na senare nkuru y'igihugu mu ntara ya Bubanza. Tubitse kandi kawo bamenyesha makuru bagaretse igenekerezo rya 42 gitugutu umwaka weze mu ntara ya Bubanza. Christine Kamikazi Anyesindiri Usaterance Mozenzi na Ejide Harerimana bakaba bagirizwa gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Inano rero amakuru tubashikiza kuno munsi wa gatanu tuje tuyasozera kandi nabashimire mwese mwadukurikiye na utaha.